banyakubahwa bamenyeshamakuru tugira amahoro n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Kuri uno munsi nakanyamuneza ntangere kubona mwatumiwe muri kino kiganiro gito kugira ngo muhave muronka umuco w'ukuntu ibikorwa biriko biragenda bya kino gikorwa mu kiringo c'ukwezi guheze ivyo bikorwa bitanguye. Muri make rero novuga ati ni nka evaluation ati mbe muri kuno kwezi kumwe hamaze gukorwa ibiki kuvyo abahinga bateguye uko bizoza biragenda ku munsi ku munsi. Ni muri iyo ntumbero rero twatumiye president wa comité de pilotage. Jewe nk'abasanzwe ndicegera mugabo ntaco novuga. President wa comité ahari niwe aza kugira icashikirije kugira ngo mumenye uko ibikorwa biriko biragenda n'ivyo twipfa. Mu bisanzwe ico womenya iyi stade izobikwije vyose. We nuko wikunze gusa ukibariza ku gatwe kiwawe mugabo menya yuko nibimuga birafise ahabo kurumva ntibishobora kuduga amagrade, none bitaduga amagrade bizoshikaho vyicara gute? Bisigura yuko iyi stade ikwije vyose. Uwo muhinga imbere yuko avalida iyi plan ko yayibonye ikabona yuko ibisabwa n'amategeko vyose birimwo. Rero ntugire impungenge ngo mbengo twe tuzoba turi hehe, ya mvura yaho byo yakubitira ngaha nta yikihari, ya zuba ntari kihari. Mwesi hariho abazwi abajejwe abo kwicara ibibanza vyanyu, nimbare bajya bandika arabaki umwe wese arafise ikibanza ciwe. Ntimugire ubwoba rero byose biratunganije neza. Byo nahora mu rugendo novuga nti w'imisi ishika nka 10 aho twari twagiye mu bikorwa vya misi yose novuga. Tukaba twavuye ngaha tubanza guca idoha muri Qatar aho twari twagiye gutora amatike y'abakunzi b'umupira w'amaguru baguze kugira ngo bashobore gukwirikirana bazoshobore gushika idoha kuraba igikombe c'isi yose. Ayo matike rero yaramaze gushika ngaha kubayaguze ubu bariko barayatora. Twasanze bwabunda abarundi si bake bakunda inkino kuko mu matike yaguzwe n'amatike ashika ku majana 262. Urumva yuko novuga nti abarundi nabo nyine basigaye bijukiye gukunda inkino. Abo rero nibo bazoja idoha kuraba inkino zitandukanye, umwe wese bivana na match yatoye azokwirikirana. Ikindi tuvuye idoha twaciye tugenda mu Birigi aho twashoboye kubonana n'abavyeyi n'abakinyi bamwe basanzwe bakinira hariya. Ariko imbere yuko tubonana n'abakinyi twarabanje gusimbira mu Butaliyano kugira ngo duheraheze amasezerano twagiraniye n'ishira hamwe Erea rijejwe kuzokwambika mu kiringo c'imyaka 3 imigwi serukira gihugu cacu arabahungu canka bigeme. Aho rero nkuko mubizi nivyo Erea niyo dufitaniye ayo masezerano twari gushira ku mukono. Rero ahandi vyari vyaciye mu buhinga bwa none gusa nitwari bwabonane amaso mu yandi kugira ngo dushobore gushira ko umukono. Mu bakinyi twarashoboye kubona na bakeyi canka abavyeyi babo, ariko mwebwe rimwe na rimwe murakunda guca mushaka gutoboza agatu ugwara ati mbega mwavuganye iki vyagenze gute. Aho nta kintu nobabwira, ariko nuko gusa abakinyi nabo baba batarakinira intamba hariho igituma, kandi ico gituma ntaco rababwira. Ngira ngo hamwesi la majorité murubatse burya mugiye kuresha mwaca muronka ubwo nyene. Ivyo vyose uburesha uno musi agacaronka abatwaye utariwe ni wa wundi batazokubaka ngo rurame. Rero
ibintu byose ni bukebuke ntimuhave rero narabonye ivyo mwanditse byinshi ati mbega bigiye gute bimeze gute ni tugende bukebuke igikenewe nuko gusa mwomenya yuko barakwirikiranira hafi umupira w'i Burundi kandi bakishima n'ibiriko birakogwa ibindi navyo ni bukebuke dutekane narashoboye no gusimbira kubonana n'abari mu nzego za federation mu Bubiligi ntitwabonanye nabo twari dushaka kubonana kuko nabo nyene bari mu concentration menshi bijanye n'umugwi wabo bucugenda mu kombe cy'isi yose ariko twarashoboye kumvikana yuko turi Doha tuzokwicarana tukaraba yuko dushobora gusinyiranira partenariat ya coopération ishiramu ry'umupira w'amaguru hariya n'iryo ngaha muri make rero novuga nti urugendo kuri jewe rwagenze neza kuko nashoboye kugenda nagarusa amahoro murakoze mu izo ngendo twarimwo twarashoboye kugiranira ibiganiro nabajya bajejwe gutunganya inkino za kivandimwe twarashoboye kuronka imaci atakihindutse igenekerezo ya 16 muri kuno kwezi intamba zirashobora kuja muri Maroc kuzokina na Cote d'Ivoire umva les équipes seniors yiwacu ni ya Cote d'Ivoire tuzohurira muri Maroc ariko neza na neza amaketa akenewe yaramaze kuboneka ariko turasigaje nk'imisi nk'itatu kugira ngo confirmation iboneke ubu novuga yuko turi nko kuri 70% y'iyo match